Chenzo muhimwe vraiment ndeme kumuterera imwe Akes dani. Akes azoyikwishuza. Azoyinyishuza. Ikiganiro cyose azobivuga ngo ati Akes Wetu nyemera mikrofone. Yari ikiganiro cyo cyose nkabona gusa logo yari yose. Wetu nyemera mikrofone ndayizaniye nganzo cyo ndayimuzanira. Nukuri kw'Imana. Nukuri kw'Imana ndarahiye. Ukwesha nica zoca ndayimuzanira kandi zoca ndayishira kuri TV nyene yabivuze ati iyi mikrofone muzemo yimpere Akes ndayisize. Ndasenga igihugu cy'u Burundi gitera imbere. Impano giteza imbere nabandi kandi twongera dusaba Imana iduhanurira abantu badahemba kandi afse no mudemu mwiza koresha sirivufre umvise yes manager ya Mijo Mijo Talent TV wabyumvise ndakora ntanga interview yako nasenga ariko amen 1 2 1 2 everybody, my name is Radio, this is Mijo Talent TV. We come back again. Itwagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Right now uribaza ngo turi kumwe nande? Turi kumwe na Yesu w'ibinyoma. Reka je nawe Yesu w'ibinyoma kuko Yesu ari mwijuru. Ndabesha se? Biharira se? Ntabyo no harira pe. Yesu ukurari. Mwijuru pe. Sigura ko nawe uri Yesu. Ari mu mutima. Sigura ko nawe uri Sigura ko Yesu nawe uri Yesu. Yesu wi. Wewe ucuva ko ndi Yesu. Yesu w'ibinyoma. Naco. Ko Yesu ukurari mwijuru. None ndababaye. Urababaye? Ko arahindutse kwa. Arahindutse. Ivyo birambabaye. Urahindutse ariko. Abasengere yaba bakubasengere kwanza. Turayasenga byo kiganiro. Dumirize dusenge kwanza. Ona tora micro. Nabla kwanza radio promoter. Sawa radio promoter. Mijo Talent TV. Naona kiraho. Mijo Talent. Avec radio promoter. Waka Light nkuba Akes yoza kasanga ufise microphone vegana gute? Yoshavura kubera yuko muri Waka Light TV sinigeze nkoresha microphone. Twafata micro gute? Iyo uko urakoresha microphone. Ni fresh man, ni fresh ko kaga telefone. Ni fresh sana none ubu nawe noshira hasi ngaha amajwi araza mugabo muri Waka ushize hasi ni so basitelefonye telefone kibanza ukazimya ugacahita wa telefone hawo gasubira gukora igana mu nyuma kwanza ntureka kunjaniranya uyu nyene yarashiye muri Waka Light TV nawe nyene akenyereye ku nkovu kwanza brother kwanza tubwire kwa ubuzima bwawe muri Waka Light TV byayimeze gute mze bo je ubuzima bwanje agira ico wibagira men ubuzima bwanje busa nubwo abandi babayemwo nabayeho nyene pana busa no vuga gwawe randire arabivuze nabandi vuga gwawe rero je ubuzima bwanje narabuvuze kereka ndavuga nobo je ubuzima bwanje nabayeho mbona ko mengazo gukora nk'igitira abandi ndagenda guhangayika muri Waka Light TV neriga misi yose hariya urumva ntiyagiye gukora muri Waka Light TV Akes nasiki yari yaje guhangayika muri Waka Light TV sije ndabivuze ni wabivuze naragiye guhangayika muri Waka Light TV Ega Akes nazuraho gapande ko nyene uvuze reka ndonge ndabivuge nagiye kuhangayika muri Waka Light TV nziko ngiye kuronka basi guhangayika bari byo upagasa kurondera gukorera ubusa byose no guhangayika aho kujya bitangwa imanamba ngende imanamba muri Waka Light yagiye manamba muri Waka Light TV kugira ngo bigende neza ariko mugabo uko nabishaka siko byagenze ndabona kumenga nkawa undi yavuga ati uko nabiziga siko nabisanze undi nawe ati byanze nzoduka ndivyo kuduka muze wapi azoba ari so yabara mitamo kuvuga ati je nanje ngire nkubito twiwanje iyo nzara misi yose ubwo buruhe bwa misi yose ngena amaguru ngaruka nayande simpembwa sininjiza kandi nafise agacaro kanje nurati ndiko ndagahora iki ndakese atakora biga tukiri ngaho nyene big bro uja muri Waka Light TV byageze gute ninde yarondeye undi kwanza bo je narahamagawe muri Waka Light TV jewe narahamagawe muri Waka Light TV ndavuga ko nzosinyishwa kontra ukwezi kwa mbere kurahera kwa kabiri kurahera icyo gihe Sky yarakiri muri Waka Light TV ndabwirwa yuko nagize nzo sinya kontra Sky arose diplome yani kama okay kandorere gatowe kapowisha na Sky vraiment aragira groupe ndayijamo ya diplome ndavuga ati rero sije nabona nageze kugendonke sinye kontra Rega diplome yarabaye dagoteye inkuru abaraho nta naho nabonye mu diplome no mba ndavuga ati none nza gusinya contrat
hari imbere muri diplome ya nice guy bizagaragara gusinyira ingumba warose ati je kabisa baje kuma diplome cyatuzana impapuro nanje cengira ariko ucuranga urumva uco birahara bihaye ndapoesha kwezi kawe eba ngeze mu mezi 6 ari twavuga turi wasamba ku kwezi eba Yumvira mezi 6 ngeze murangahe mu mezi 6 turasa Emilio wisa mu mezi 6 umvaranga Emilio wisa ndumvira umunsi mwe papa randaba mugani byari bivaye muri Waka Light arambwira Charity je ndikunda kuraba mu mutwe wawe harimwo za miliyoni nyinshi ziri stoke mu mutwe z'amafaranga za miliyari mugabo kuzirotira nta modo pass office iyo modo pass rero bisaba ko koruka biriyashu sisi iyo modo pass wewe bitugani ndiko ndavuga mvugira ko nabandi bantu mubona ko muri mu hantu mubona ko amiko muracha kugira muze mutobore basha no kuri nuze wizera umwana w'umuntu ngo aravuma no kuri sinkubeshe nimba ukuza ahantu koruza ati je wandi ko ndondera gusinzira gutobora ubisigaye je nzokora ibi byo wanje binteze imbere sinogeze uko nta muntu avuye muri Waka Light agiye arayivine no kwanza ubavuza ati ngo uwo musi wa contrast nigeze mbega banzi nanje mvuge wawe kandi ndavuga naho ndiko ndakubaza sigiya kwanza reka kubanza mbega wewe nyene kubera kinone Akes kubera ki kwanza wewe Akes ubwo bwengera office twese duhinduko nyene ngo uzosinya je yamenze ngo ukwezi kumwe gwezi uzoca usinya ndakora ndavuga brother sasa ibi bitu none kubera ki kwanza abantu bose bakora kuri Waka Light TV biri gubusaga wangu biri gubu landry promoter yiri gubusa nice sky yiri gubusa if bari ari mu tipe twa Sahili umukora jama kakora kaga kuri gatoya kaka ninde marshari ngo yiri gubusa wetu yiri gubusa ba pipiro numva ngo baravuye na sasa jewe barangambaniye ngo yego tuzoguma hati muzokwishwe n'inzira ati ngo yego sawa muzokwishwe n'inzira ati yego muzana bagati yego sawa bagumye kwera bemeye kwishwa n'inzara ariko rero baravuga ati ibi bintu kwe inzara ya buri munsi ukugeza uno munsi tuvugana mbega bageze bajya bajamaga wawe bajya bajama sinzi gusa numva ngo kumenga bageze kwa ntuze kwa Apotre Bwenge kwa Apotre numva gusa hari umuntu ambwiye amakuru n'amafoto ko yambwira ngo ubone umuropozi undi umurovyi muri n'abaropo urasikiye none kwe gusa n'amakuru amaye gusa byarambabaje subireko byarambabaje uvugisha kuri basi ukavuga ati abahungu baje ko twatubanye neza gusa ikiza wotumubwira umuntu ati ingo urumva mugabo nta mahera mfise ingo dupambane nta mahera mfise ingukore uzokorera ubuntu basi akaza abizi basi ega jewe ega bapipiro imyaka twakoranye narababwiye ati pipiro yashano ni iwanje nta kintu nakimwe ndaronka mugabo rero ingo dupambane turondere ejo bizogera neza twarapambanye imyaka hafi nk'ibiri turataka kumenyekana kimya akisa zotora twamenyekanye sasa tumaze kumenyekana acamwe ubugambanyi ngumvise ngo cyangwa nsubira inyuma bambwe ati ebana Akes yatubwiye kuri kuno tukure kugende we bagumina ati sawa ngo tugumine rero umva bagumye hariya bibaza ngo bazigikora ikintu kumbe ahubwo bagiye gusubira no mundi buzima none ubu sifite TV wanje ubu nyumba yiwanje irahari ntarende iguze mani saka 30 million ubiri ngaho meze fresh sasa gikintu cyane yibaza nega wangu kubera ki Akes bose abahende ko kandi bakeme umva akubesha ati je yambeshe ukwezi guheze uje ushinya kontra ega nubundi agitanga kugiye mu kwezi ndakora ukwezi kurahera ndarindira iyo kontra ndabura ndavuga ati none ga yeme ndavuga ati ariye usanga nyene bikigoranye kuntu ndakora ukwezi kwa kabiri ndavuga ati men sasa hari n'ikindi kintu wangu ono unye tuvugana ubunyene urazi ko Divine atakiri muri Waka record ahubwo rero byarantangaje imagine vraiment bon mudakubaza ikintu kimwe kugira muive muri Waka Light TV mwese direct mukavira mu musumwe byakugendeye je naramukoresha ikiganiro nyene kuri Mijo Talent TV yavuze ati reka ndabivuge Akes I'm sorry kubera ukuri kuravugwa yavuye ati nawe nyene cyatumye yavaye niyo kontra urumva nawe nyene uwo musi rega twese none mebwe nta muri legend yigeze kuba muri Waka Light TV yigeze kubahanura Landry promoter nawe yambwiye ati petit yangu je nawe ebana nkenyereye ku nkovu yambwije ati nkenyereye ku nkovu muri Waka Light TV nta kintu nigeze ndonka nakorera ubusa nta muntu yakoreye muri Waka Light TV atigeze akorera ubusa navuge nta numwe Landry promoter petit frère
Cenke nyereye uraka kademu karaho mukaravuyeyo no kinyemesha makuru gikoresha nde gikoresha umupetalaho nta nuwo nzi gusa nyene aja bajanganya ibintu tu urumva gusa nyene tu nenda kubaze inyuma hajya harigeze gufatwa mikrofone ya Akes Dani warukiriyo hari ya nyene ntabwajeyo gusa mugabo Akes uva ko umunyamanyango ibintu vyose ni je numvise mwageze naho baririmbye badashobora kwemera kwifotozanya nawe kubera ngo canke akabafotora ngo acashira izindi nkuza aya mani Akes none Akes yaro n'abaririmbyi bamufashije kera wanashaka mugabo we avuga ko yabafashije je izo story baraduteye story tukumwe no muririmbyi ahantu avuga ati je ndagintu Akes akora je ndi kumwe namufashije kera nkamufasha akazana studio wanje ariko mu nyuma acavuga ngo je yarafashije nkabona amaposte ancafuza yaravuze ati mani Akes kweli Akes je nta kintu no mukoza basad be Barunovic ngo bose barakoranye baritarana mu bintu bindi umuntu umwe bakorana ibintu beze fresh kubera iki Akes mani no munyamanyanga wallahi Akes gusa sio fresh man iri fresh mane kwanza bazume uri kurancanga kwanza ni uri kurambwiye wavuze ati ngo je narifise ngo amamiliyoni mu mutwe sasa yarayaguha umva yakoze amezi 6 kuri 300,000 yumvire Emilio konvye nuko ata contrat nari mfise enda kubira ifise nta muntu numwe nta umviriza nta muntu numwe yigeze akora muri Waka Light TV yarose contrat nta bose abahenda ati uzoca usinya kwezi guheza ameza ariko gusa Akes arafise ubwenge me office kandi nganga yiwe ipanze neza vraiment nganga yiwe yakeze dufise ubwenge nk'ubwa Akes kocha dukira oya nganga yiwe meze neza mota nganga yiwe meze neza none we ikintu cyatumye uvuga ati je ndavuye muri Waka Light TV niki ikintu cyatumye mva muri Waka Light TV nabonye ko kugoma nkora ikintu nitwango n'umustar ndiko ndinjiza miliyoni je natoye YouTube studio yiwe umunsi nkangaria yivi nkara bajya amadolari bandika nkavuga aya n'amadolari cyangwa n'ibintu yandikira ati telefone wayitoye gute kwanza niwe yayiguha cyangwa wayitoye Akes yaranyizera kweri yari ama telefone yiwe na code akanyereka gutya nkaraba gusa mwaje je kurumeze wasanze hari kwangahe sinani yari make muto yari anga yari kwanga ikuyo nyene nigeze kubona uko man nayo nobone Akes umenga nota karakinjiza pole pole yinjiza amahera menshi harana kugira ngo $20 $30 $100 $90 $70 manu nashira hamura bamara aza kona sasa umaze kubona amafaranga re wifashe gute naca nibaza none ko birika tagwa microphone ahubwo kwereka atameme oya pana atameme kuberika tagwa microphone kandi kamera dukoresha nta nubwo ari yiwe yari yani ya Darcy umva yaratira mu bisa yarakote kandi Darcy sinzi ko gikorana nawe Darcy nawe Jesse ni yakubivuga basha desevuye moba yaravuye yareka ndikunda kube na moba yaravuye muri Waka Light iragaragara moba yaravuye muri Waka Light kuna Jesse wallahi none ndikunda kubesha none moba akiri muri Waka Light man niko naze nyoge telefone cyane mu telefone ubunyene mu kiganiro nayo nazanye ngana nshyize ku muriro telefone wallahi akiri muri Waka Light none iki Akes vraiment so fresh hama rero maze kubona amafaranga avuga ati siniko ndavuga oya je ndavuga tewa nirihe déplacement abakinyi nongere ndabagaburire nongere niri ubusa sasa nifayaye ndaraba ntanaga rushundi ko ninjiza ndaraba nkiri jenyene nakora ibintu baka supporting mugabo maze kuja hariya muri Waka Light hariho abantu bahora gusupportinga cyavyihoze ati okay wegenda hariya bakacavyihoza nyene pepe burundu naho bandikira hari abatakwishura ngira benshi baramaze kwibona mugo maze kuvayo naramaze kuvayo babandi bahora bankonyishura cyangwa ngo mane ngo polisi sana kweri wagiye ngo tukubwira uko ngo hari abantu je ndumva ndashimira abantu bace muri Waka Light TV presque nkabo c'est vraiment big up sana saluti everybody imbecile Cecile cameraman sasa bega mugiye kuri tele byagenda gute Bo tugiye kwitere urumva twaragenda yavuze ati wakagaburira abakinyi hagira gute none ndakwereke basakarura kari hagufu usho gusanga nati niko ndamujya ko hiti man je nahiti no mujya ko ubunaje nafise urubuga rw'iwanje kandi urakurikira kandi afise no mudemo mwiza akoresha siribu umvise Yes. Manager ya Mijo. Yes. Mijo Talent TV. Wabyumvise? Ndaheza. Ndibona bwati yes. Ntuzu dekore siribu.
hajya ukagumuraba kandi rega wewe wamenyera mikrofone ya Akes uyu urafata umva sorry ubumuga n'ubumuga wa naramugaye kubera nyene gufata nafata ibintu vyinshi uruma nafata sikia kwanza kubera nafata ukungafata ibintu vyinshi umva wege ya mwamenga imboko dake gusa mane hari n'abantu bambwiye ngo naravyibushe wa ego mane baratagase dake umaze kuva umaze gikenda gute cameraman nivyo umaze kuva naravyibushe sana umva ko ngire amahirwe nka raba ufate ama image ya ntuze ya Nasky yakiri muri Waka Light TV ucugira Nasky ubu usanga bitandukanye ntuze randi promoter hariya no ubu usanga bitandukanye kandi nawe twariya no ubu urasukune yote sigangana ako mwe kuri kamera ngari mora fresh sasa mari agufitiye izosi bega bayita ifufu ifufu ne yinka dake umugabo avyibushe usanga afite ifufu bena uzomaze kwimonetiza uzaze kuba verifier zobagara nka wetu uzomaze kuba monetize dake oya cyakubwire ngwire ngene ugaburira abakinyi kandi atari wabangaje arumva wigize boss oya nanse kugira ngo ntibisarishe kandi se nkubeshe je impamvu navuze ibi bintu je akenshi nazi ko tuzobigira ibanga mugamaze kuvayo Jeni ati ntana kimwe numvise ikindi kiyiza ngo wetu ngo jire ngo siwe kuraba TV bivuze ni Waka Light TV kandi navuye sinavyonze ngo mpama hera ndihorera nanza numva ngo wetu ngo siwe burya ngo original ngo ni naka mbona breeding wundi muntu aca muhena gazobusha muri Waka Light TV yabamba gati muta we nibikoraga bakoje muri Waka Light TV genda mugabo nonyononera izina ewe umutipa arapamba namba ya bidiri ariko aravuga nimungurikire Ombiri abantu bati wapi muri wetu adi ruba reki dikiro zabona bace barantera ico gihe basaba ngo dukore ikiganiro ndaha umunsi bace barantera baza mu rugo baje mu rugo direct eba ni televiziyo Waka Light ibaza ngo ni boss wiwanje azana microphone na TV ngo bana ngo wetu ubwabo ni urakoresheje utariwe muraje gusanga ibaze urumva inyuma yo ngaho ndakwerekana Caroline Pepiro na Potential digiye tuko turacanamwo naze numva avuga ngo bana ngo bakunze Waka Light TV ngo Pepiro na Potential na Wetu ngo bacanyemwe bazo ni boss wawe ari wajejwe kugira ante kudushira hamwe ngo bana ngo bavanye ngo ntiworaba ngo umwe navuga ibyo na mu kirubanza ibaze turi kuri line ko turi maramaza kumbe yagusigaza bati bo mujama ngo ndako nta mugare ni byiza yakijama tukira Akes Dan yarakoze kunshikana hondi kandi yarakoze kwemera kuvana nawe ko ntaza kuvana nawe ubusimba nguzinzo ya 80 million ubusimba mpemba abakozi bangana n'abakozi 10 kandi menya kandi bose baba mu nzimwe bisigura ko umusumbya n'abakozi bose baba mu nzimwe yego kontra no naho bazanela ati foto ya kontra canke uze kumbwira uze kushira mu kiganiro ndakwereke kontra fise na nela ujya mu journaliste wanje twari dusinye kontra neza na avance mbere afise avance ya meza ya ane kandi mukameraman afise avance ya meza 3 kandi abakameraman naba babiri nukumvuga kandi uba mu nzu nziza yiwacu na muntu madukondana ngo sohoka kandi twese tuba hamwe urugo rurimwa ikaye urugo irimwa abantu 12 muri Wetu online TV Wetu company ubu mfise studio zitatu studio record kora music hamwe na studio ikora amasanamu na studio ya television aho rero nkashasha ngo neza studio za photoshoot y'abakobwa bifotoza muta uduze kunde ndagusaba ikintu kimwe mijo muzoze kuntemberera tubemerere neza tubemeze tubemeze tubwira umunsi wana no musi dimanche dufate inyuma y'indwi zibiri meje gushye ko n'amashuka ku gitanda kugira impuzo oya ndukuri bukenyishuze sawa inyuma ya desomene nukuja kuri chano wavuze ati none uzaho dutembera tuzoza bisigura ko desomene uzoje kuri chano ya Mijo Talent TV urabe kwa tugiye ukuri sasa brand tumera nk'abasozera rero mbega umaze kuva muri Waka Light TV niki kintu wabonye wungutse niki kintu wabonye wari warahombeye muri Waka Light bon je cyambe nungutse icyambe nungukiye kuri Akes n'umuntu muri kumwe arakwereka inzira
mugabo nakweka inzira nakweka yose mugabo uri umuntu utegera urabibona igipande ucubona n'ikindi gipande kiba gikenewe ati ndagihura haye ikindi naco Akes no muntu muri kume kandi arakwereka ati mugihe tutakiri kumwe bizoba bimeze uko donc abazi neza ko muzovana merero utari umuntu ufise ubwenge ngo bibone ibyo karakora ni fresh kandi Akes dan nawe atuma umuntu yibrodinga donc anyaruka kuvuma kandi big up salute sana gusa ivyo ndabivuze kubera ko nawe wavuze vyo wanje umwe ngo navyo microphone ufise microphone hafi imvura afise imvura ya microphone kandi jezi ya microphone saze kuzo ndazikoresha no kurezo ntarakoresha naziguze kugira ngo umunyamakuru ambajije ncenza nuruka tuguza ucuzana ikarata ati wash Akes aguze umuhimwe Chenzo muhimwe vraiment ndeme kumuterera imwe Akes dan Akes azoyikwishuza azoyinyishuza ikigano cyose azobivuga ngo ati Akes wetu nyemera microphone yari ikigano cyo cyose nkabona gusa logo yari yose wetu nyemera microphone ndayizaniye nganzo cyo ndayimuzanira nukuri kwimana ndarahiye ukwesha nica zoshe ndayimuzanira kandi zoshe ndayisha kurya TV nyene yabivuze ati iyi microphone muze muyimpere Akes ndayisize Akes vraiment ayo mahigwe ntagucike ndayisize ayo mahigwe ntago fise imvura ndake yama microphone fise karuvati fise izindi fise boom mic fise phantom fise record iyo ngo nagere gusa gufata microphone ata telefone wagu ni swing numva swing ebale wayo aramugaye nana mugaye ko arafata ibintu byinshi nyene sindamenya no kuyifata neza talent yubahwe ndakiyo man CEO kwanza ebana yibereye hanze wa numudemo wa ushaka kwanza wubahwe sana CEO wa Mijo Talent TV big up sana asalute waragize neza ko wadutoreye Mungu wacu muri Waka Light Imana guhezagire no kuri COA wa Mijo ubahwe vraiment waragize neza ko watabaye mbwacamira nk'abaraho bagiye kuropora bande bagiye kuropora man uzuzane ntuze kamera uzuzane kamera ndakwereka gusa umuntu cyako pore ubavumbura mwamaze kuvyumva abakunzi ba Mijo Talent TV Pipiro na Potish bakoze muri Waka Light TV kandi bari bafise ibano ariko uno mwanya birababaje kumva ngo umwe n'umuropozi uwundi yikora umusenyi birababaje sana bega wetu tukiraho nyene brother mbega wewe yekiye gute kubona aba brother mwakoranye wewe uri ku rwego ufise abukoresha ariko abo mwakoranye bari mu musenyi bari mu mwonga mu bisanzwe wewe ivyo bintu byumva gute bro umva ko umutima nyene muri make birambabaza kandi birambabaza cyane kandi naho ngenda kubabwiye ati bana ye mutadukore basa n'abantu bamaze kwihebura bamaze kubona ko mayenga entertainment y'ubu ni politike gusa arumva biramutera n'isoni wara kumutera n'isoni biramutera n'isoni ku buryo no kugira yuko ndamuhamagaye gusa ngo tuvugane yumva umenga aragize n'ubwoba biramuteye isoni abati ngo dukore gusa ikibazo nabo wamenyera ibintu by'amafaranga utamuhaye aho nyene cyo ngumushimishi bazo umuntu twemeye kumugura telefone ya 500,000 ziya Spark zigisohoka za Spark 5 Pro 500 turayemera n'ibindi bikurikira tumamubwira ati bana nakanoti zoronka gusa ibyo revre namahe desa 50 par mois mais ndabona umenga ngo kene truwasa bata umujama rero ko biri kose ngira cha muri Waka Light TV takauka Zambona oya twiga ubwenge men kwanga desa 50 muri Waka Light TV yakorera zero ikibazo reke cyo kikurikiranaho haci iminsi anyemereye mbona Akes yarise ngo bakunze ba Pepero na Potisho ngo tugiye kubazana ibindi bishasha kambe ni kambe ayivil sasa none mwebwe ndabaha inoti muce muzana ibindi bishasha muri Waka Light TV ngo bana ngo urumva ngo sori ngo dusuye muri Waka Light TV ti sawa nibigeze bakora ati genda na kimwe mbona yabashise muri yanzu yiyo ya Akes ya chambrette na saro amesha chambrette na ntuze abaye kamari kukanga sindahati muri impunzi imeze gute si chambrette none nta cumbi irimwo nta sari irimwo ni chambrette na toilette indani hamwe mwana gastoki suko nyene gamani umugabo mu kiganiro canje yavuze yuko ntavyo nari bwamenye wawe navyo nari bwamenye tumera nk'abasozerero akajambo kanyuma kuri Akes Dan ba Pipiro n'abafanzi bawe muri rusange gusa mugabo ba Pipiro barahenzwe cyane sana barasubiza ingabire zabo genda basabire vraiment arabo bafasha men kuko ubu aho ugeze
aho ugeze ndisire aho ugeze ndisire mwana umviriza ushaka gufasha vraiment je ndabasabiye aho ugeze ubu ndisire SRT yuko wofasha pipiro na potesho kandi bakagera jewe nibanyegera nk'umuvyeyi nzokubaha nomberize kuko gito gitabwe iwabo kuko iryatala bafise niyo muri wetu kuko sinzi kurabona nigiye basure mu ndirimbo abantu bose bari bavuze ngo babahungu ba wetu abandi ngo timu wetu ngo yasohokeye ibaze nituri kumwe mugaye ikintu cyose bakora ngo timu wetu n'abacaho bose bava ngo timu wetu none numva ko bagifise yangabire muri wetu iyo bagiye rero bagaruka nabufashe bajya bajama nibaze tuvyige tubyicarire hama dukora umuti je sindi umuhipokrite sindi umwana mubi sindi ikigendo umuntu ntahura kuko je mbaye ku bw'ubuntu bw'abantu simbaye ku bw'imbaraga ziwanje mbaye ku buntu bw'Imana kuri Akes Dan vraiment big up warakoze kumba hafi mu bihe bitari byoroshe naho nagira ibibazo nkakubwira ati bimeze ukuntu bitahure me gusa muga ntaco ni byiza kuba warambwiye ati ntaco genda amahoro ntacyo bitwaye byaramfashije cyane ku buryo kugenda wivye micro cyagera nivyo micro y'abandi yego ezo ndayimohe mugavuge I posting micro nivye I posting ati yari yamashiza arya nyene nivye mugabo nibaze depuis 2005 gushika 2021 microphone irahinduka niyeme kandi nawe ntabeshe imaze kuvayo iyo microphone nivye niyo wari ukoresha nawe wangira azanye copy kandi rero aho no byeme kari copy rusiga iyo microphone kari yari avec fil wasigaye sans fil ubu rero ya original bivuze ngo rero microphone ya original hari cyo nabonye rero mani kamba kantuzewe koresha umwanya niwe yambwiye yavuze ngo ibana ngo akese ushobora gusanga screen ziwe ngo azogera igihe ngo microphone ngo ayikureko sasa cyambona cyantuze ibyo ndavuga koresha umwanya yafashe ya microphone arayikura ubu ariko akoresha telefone uko iPhone man cyamba ati burya nta bintu bibera ubusa Wetu reka ndagushimiye kubona waduhaye time kubona mwe kuyagana abakunzi ba Mijo Talent TV dusozera kwanza basenge imani bahe kamera humiriza twagiye tena humiriza ndibaza ndasenge igihugu cy'u Burundi gitera imbere impano giteza imbere n'abandi kandi twongera dusaba Imana iduhanurira abantu badahemba abantu ofu muvugisha ukuri mugabo bikagenda neza kandi Imana dukureho corona yidukurira nkuko yaduhaye aba president beza inzego nziza umutekano mwiza ebana n'inzego zacu zose zo mu Burundi zifise fresher nta muntu umwe wo guhobaho barimo ebana n'abapapa bameze neza cyane abavyeyi basa neza dusubye ibindi bihugu byose nako natanga interview nako nasenga ariko Chengo two turasenga yeah thank you so much Wetu wakoze good nawe Yesu adatanga peace ariko nawe yime yes baje bavuga ngo ugize kenshi Yesu natanga peace bavuga ngo ugize uko ngo nintuze Yesu natanga peace bivuga mu kirundi wumva Yesu tatanga amahoro sawa thank you so much kwanda thank you so much bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kwibona ifuje chance umuntu chance nawe ni chance ngo yango sibyo shamwe muzoge nakweri nyuma kurangiza hari ibintu apana abazongo bazatubwira ubu batubwira ngo ukwezi kugizwe n'imisinga ukwezi 12 oya vugisha ukuri ukwezi 31 sasa 31 indwi igizwe n'imisinga indwi nyene indwi izine n'imisinga indwi zine 7 fois 4 28 none kubeka 30 iyo ndi misi bayikuye he Thank you so much. Thank you so thank you. Thank you so much. Reka ndagushimira kukuranye iyi video ntibagire kujya kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukore subscribe ugena kuri YouTube channel ya Wetu Online TV ukore subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh nimwebwe ba boss nimwebwe dukorera we love you so much wo bikoze big up sana wo tarabikora genda ubikore kugira ngo dukomeze kujana abareka babikore manyina genda ubikore ariko big up sana we love you so much dusubire ubutaha kamata bizu ciao